dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo mezo yacu abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo mezo yacu abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo mezo yacu abari mu Burundi dusigasire amahoro dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo mezo yacu erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe imigambwe n'amoko iyo tuva n'ibitugaze Isaac TV. Oh. Yes, bakunzi ba Isaac TV, kirori ni kirori turimwo gidasanzwe itariki ni 21 ukwezi n'ukwa mbere umwaka ni 2023 turacari mu mwaka mushasha turacari bashasha turacari mu biri bishasha turacari muri interview shasha of course turacari mu kwezi kwa mbere nkuko mwavyumvise ariko rero uno munsi ndabazana ikiyago kiryoshe shaka tuyage ku gikorwa kidasanzwe gihejije kuba kuri Jardin du Peuple Murundi ni kirori kidasanzwe abafana ba August management amesha makuru ama media ibiki bose barushize hamwe bacora tuyagisha ndi kumwe na manager wa August bamutwa Elodie no sinzi byinshi taza kubimenya Elodie ndakuramukije Isaac mwaka mushasha watwese uraberewe Elodie ninde yakwambitse Jenny yambitse ndakuze kuyambika cyaza kuvuga hari umuntu akupangira style like stylish Jenny no mu mutwe ni wowe wipanga ati na nkubisaka nkajanya nyaka bica bitese yego uri au top Elodie uri manager wa August ariko kandi usanzwe uri n'umumenyesha makuru ariko kandi usanzwe uri mu chef de programme kuri Iteka FM that's ibintu nk'ibyo nani mabanga yahe reka tumumenye Elodie gato tumenye background yawe gato ni Elodie nkaba nkuko yavuze asanzwe ndumumenyesha makuru akorera Iteka FM nkaba nkora ikiganiro c'abakenyezi n'icumuziki nkaba asanzwe ndi na manager wa August Burundi nkuko yavuze eko ni atwari ivyo biraheze okay sawa rumva nagira nakongera kibindi kumbure chef de programme oya vya chef de programme amabanga singi chef de programme warigeze ariko yego nije nawe ndi chef de programme wa Iteka nice kabisa mwavyumvise rero ni Elodie numwigeme n'umumama ndumumama ni bien mwahuriye he na August rikamida bihera hanye bon August twahuje n'umuziki hano mu gihugu cacu ariko nayisanzwe n'inkorera insamizi kuri RFM mu nyuma nagushika ibikorwa vyiwe ariko ntitwari bwabe proche cyane twagiye guhurira cyane neza mu gihugu ca Kenya niyo twese ari yomba nawe ari yaba hama turanaganira ndi no mu bantu bamushikiye cyane atanye cyumviro cyo gukorera ku bintu by'indirimbo ndangakaranga naramufasha support promotion ndi hari ariko nkabimufasha turi hari twese kwasanze ndumesha makuru ku bikorwa yarasanzwe aririmba atarahindura ngo aririmbire ku ndirimbo z'akaranga system yo kuririmbira mu ndirimbo z'akaranga ni ya system yo gushaka gukwepa abana urunganwe ruko ruraza rushushe za ndirimbo zacu ibisusu tuziruke hariya yizire mu karanga canke ni target yanyu mvuga muti turafite ama projet turimo turafite imigambi turimo shaka kumenya neza neza target ya August ku Orienta ko yoririmbira cyane mu karanga
target ya August asanzwe akunda ibintu vy'akaranga premièrement akunda umuntu wa muntu Siho yahereye nivyo ndiko ndabubwira hari igihe umuntu ashobora kuba ari ahantu muga akaja kwitora mu nyuma ahantu abereye rero n'umuntu ava yabikunda kuva kera mugabo aho vyaje cane ni ukubera ko yararavye urazi hajya iyo uri hanze y'igihugu niho umenya agaciro k'ivyo mu gihugu c'iwanyu rero amaze kumenya agaciro k'ivyo yaravye ati akwa bon kubera ko bikorerako niho icumviro caje aragisangiza asanzwe afise manager we wa mbere ari umufasha wiwe babana abona yuko arabimuhanuza nanje turabiganira ndambwira vraiment c'est bien kusanzwe unabikunda agira uko urakora ikintu ukunda kiri muri wewe si ibintu Isaac urondeza ni ibintu wivomamwo wenyene rero turambwira ni iciyumviro ciza kubera ko mwico gihe turavye mu misi yahera ibintu vy'indirimbo z'akaranga nizari zishigikiwe cyane arabati je ndiko ndaraba n'imigwi ndakaranga ndabona ubuko idashigikiwe aba artiste abantu bona kubijanye n'akaranga ko basubiye inyuma shaka kubikorera ko rero cyane niho yafashe iyo ntumbero hama ruvuze ngo arigiye n'umuntu abikora ngo sinumbero natwe turasinumbero yego Okay, twarabonye na August yararimbiye umukuru w'igihugu hariya muri Amerika n'umuririmbyi novuga yuko afise Jarige ndiko ndimvira kwa August n'ubu sindatahura icari cyo kumbere we nka manager wiwe urashaka kudufasha gato gutegura ama rencontre nkaya reka tukaba tuje muri gikorwa rencontre yari gamije iki exactement ya target yi rencontre twari ngaha yari target ni vya bindi vyuko Isaac nk'uburona nka wewe ufise Isaac TV iyo umwaka uheze urahamagara abakozi ba muri Isaac akavuga ati turabe ingene twakoze 2022 impembo yacu ukaba impembo twakoze neza rero muri 2022 twe bikorwa twakoze yari juste kugira dusangirire hamwe n'abadufashije mu bikorwa vyacu vyo mu mwaka uheze kugira tunabashikirize intumbero y'ibindi bikorwa dufise mu mwaka uzoza kugira ababandanye badushigikira rero gusangira umwaka mushasha turimwo no babwira vyinshi twakoze muri 2022 na cencenje tuma twegereye abamenyesha makuru nibo bantu ba mbere mudufata mu mugongo ndetse na timu yiwe nini ya cyane ya Team August. Okay, aho nyene urumva ni twariko dufungura twariko turanywa agashiruka bute August yaronse muri 2022 turi muri 2023 nari kibazo cyanibaza rero yaronse iki yaronse ibiteramo yararonse amafaranga yaronse ibiki cyako tubwira bref yaronse ibiki niki yaronse muri 2022 muri 2022 August ibikorwa yagiye akora byinshi apart yuko ariko avuga ko yabonetse nk'umwe mu baririmbyi asanzwe baba muri leta zunze ubumwe za Amerika kuririmba imbere ya nyene cubahiro ikintu gisanzwe yaratewe iryo tegwa mu bandi ba artiste babaye hama ikindi gikorwa yakoze yaratumiwe muri Canada mu giteramo naho nyene ababonye ibikorwa aririmbira abarundi asanzwe hariya ndetse n'ibindi bikorwa vyinshi yagiye akora ubona yuko nijya team nini hari imigambi myinshi basanzwe bakorana ikindi kintu naho yagiye ibikorwa vyo yagera shira hanze bibi vya mbere ku masamizi yagiye atandukanye hari naho ubona yuko hariyo n'isamirizi twashoye guhabwa agashimwe imbere yanyu kubera ko indirimbo yiwe aheruka gusohora yashoboye kubiya mbere kuruta izindi. Okay, ufata uku hama ugaca ufata uku tugira nkuko babashinwa ego n'abashinwa bariko barajya na cyane cyane ewe dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo metso yacu abari mu mahanga mushora imitahe mu gihugu dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo metso yacu mama we kunda Burundi tubukundishe n'abandi dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo metso yacu muta umva rero nakugira ikintu wubahwe urumva nibye je rero ndakunda abantu bashima by the way urumva yuko yarabaye reconnaissance avuga ati voilà reka nshime reka nsangire n'abantu banje shimire niki turacari muri werere nka manager ni manager wa August watubwiye ati ubwa mbere hari undi manager yari umufasha wiwe
navuze ati hariho manager nuba pana ngo yariho nuba hari ofete umugore baracari kumwe niwe rero manager mukuru ari hafi aho ndamubwiye ati burya ibi nibi nibi hama nanzi manager ngaha nyene ubwo atikwirikirana ibikorwa mbega uvyumva gute twari twiyumviriye uko ko vyogenda uko hama tukaganira na manager mukuru hama ibikorwa tukabahereza bimwe Be ideye kuba manager wa August yatanzwe na madame yatanzwe na August nyene. Twarabiganiye na August n'umugore ni bamwe n'abantu hajya baganira ibintu Gore baragoye. Abagoye no wa Isaac wiwe aroroshe Elodie. Abibi baroroshe bro kwa ni umuntu wa mbere August niye tushaka kuganira ikintu madamu wababizi hari nigeri madamu wambwira ngo ubona gute na propose ikintu August akenshi yone banantelefone bari kumwe rero nanje niyo tufise nk'umwanya w'inama tuganira nka twe turi batatu aba manager baganiriza umu artiste wao turi batatu hama nanje mba ndi manager ugashikiriza ibikorwa ngaha nyene kubera ko ntibari sur terrain bo ego No, ambe nago ndondera numve yuko satakanu kabaye ata navuze ko twahuje na hajya yashimye rero ngene je nashigikira ibikorwa vyiwe Jean hari kuntu nkuko Isaac ushanga usapotinga abari barakora abartiste umwe akavuga ati ndavye support uma numva umengo jewe nakugomya ahubwo ko nshigikira ibikorwa vyanje ko ntari hafi iyo umuntu akwizeye rero nawe werekana icizere mu bikorwa vyiwe aho twigiye dukoranye n'igihe tuzokora muzogomabona byo bikorwa vyiza umaranye ngena gute kuva akiva ino kuva mu kwa gatatu niho twacitanga kuganira ibijanye no ku managingana murafise ingene muhembana canke bafise ingene baguhemba ibyo nibanga ibyo nibanga cyane ndazi ibyo navyo vuga ndarabizi ariko dushira ingene dukora nawe ndushira cyane ku bintu by'uburyo niyo amafaranga yakura hayo gaza numukozi mu muziki harimo amafaranga mu muziki akora mu muziki ubiravye ni moja kwazi mu artiste yose ati mu muziki harimo amafaranga inyishu bagura izi ni yayindi mugabo wewe ikintu cambe ndamukundiye ntashira imbere ngo amafaranga garutse ko ugiye kuri amafaranga ashiramwo nayagaruza si ayagaruza usanga ariyo make mugabo arazi ko one day azohava yagaruza kubera ko ibikorwa ari karakora wowe ahubwo intumbero yiwe niyo gukundisha abantu ibijanye n'akaranga none aho nyene strategie rero management muko murakoresha kugira azogaruza amafaranga yiwe niyi aho nocameni banga ahubwo ati muri management ko turategura ikiniki mwanya ndabwiye ko un jour muzobona igikorwa gikomeye kuva muri management irebe ya August Burundi urovye ikintu cya irebe ni management yiwe ego lebo ni izina rya management b'abantu babiri nyene madame na ni nk'uko kumva ngo hariho management ya lebo ya Bantu Boy hariho za irebe rero ni irebe twebwe ni lebo nyene muzo kwangaje n'abandi ba artiste baze baririmbere turashafise umu artiste wacu ariko mwubake kwanza tumwubake ni nk'uko hari abagiye bambaza yuko mbe August yari yaremeye ko azo mu migambi yiwe azokwegera agwaruka rusanzwe rukora ku mico n'akaranga kijya gihe nuko atarafise ibintu vy'intuzenya atari bwaronke management kugira imanzi mwubake nawe rero muri kino gihe turimo turubaka umu artiste wiwe kandi murabona aho bigeze rero vuba tukazobona aho bigeze August tuvuga ati hari intambwe ageze ko bidushimishije cyane niho tuzokwegeranya urundi gwaruka kugira ngo ejo August nubwo bizaba vyarahagaze hazobe hariho ba August bandi gusa nkunze Elodie ebana numuvugizi myiza baneze ariko bavuga August ivyi urumva nyene neza yuko ebana ni byose bitonze uko ebana August kana saluto bro ni wihenze kabisa Elodie ni namba je mbere uzi ko ndi umufana wawe Elodie c'est vrai ama bise yawe ndayumviriza hari umuntu kuva kure ati mama mbegi yi babe inzoga ni babe taramakazi kuri Isaac reka wese no ushobora na ba August nyene umva rero Elodie tuve mu by'umuziki gato mbe umesha makuru no ku manager wifatanya gute
umenyesha amakuru n'umwuga sivyo kumanaginga naho tuba turi mu kazi hariho bibaza yuko gute ushobora kumanaginga urumesha amakuru kumanaginga umu artiste niro nje bavuga ati ubwire yuko ajya August akoze rero no bivuga neza yego ko ndi kuri micro zaka no bivuga kandi rero ndi en dehors ni fisco ndamudefendre no bidefendre mugandi kuri micro oya muga iryo kosa no gira ico sigura kugira ngo umu artiste wanje ataje hasi kubera mugandi ko ndakebura mugandi kuri micro naho nyene novuga ati hari yabaye ku artiste kanaka kubera ko micro tuba turiko tuba tuvugira bose nico tuba iyo ukoze kinyamwuga mugabo ko hari abagira urabazi nawe voilà Elodie bon kuva mu gatatu niko wambwiye mpaka uno munsi urumva no mwaka kugira urangire tuja mu mwaka urumva ko mu gatatu hirya ejo zatukuje umwaka Elodie ariko akorana na August ikintu special maze kura kwa iwiwe n'igiki do special umbare kubera kinda kubaje kino kibazo narigeze gukora hari mazimisi nkora ama analyse tubiganiro bitandukanye ugasanga ndiko mbazwa ibibazo n'abantu bati mbega manager wa kanaka imyaka bakoranye mbega hari cara aramumarira kumenga manager aracari wawo nyene manager aracari kwako nyene habona n'iterambere twe tubona kuri abo bitwa ndawe ngo manager baba basani do special reka twumve akabijya kari kwa August kwa manager wa August katari ku bandi ba manager bandi ba artist ico ngomba gukebura abantu hariyo n'igihe iyo hariho uzomva ngo mbega ngo manager ngo amadi ko ataburyo ngo ariko asha mu artiste ngo usanga ngo uburyo afite mu artiste kumu managing umuntu simpaka ico mu maranira ushaka kumu managinga mu bikorwa nka muhama ide namwe ati ibintu bigenda uko hama nawe ikintu agira ikintu cyambere mbajije kwanza ndanakikwisha ico nakuye kuri August kuri message yiwe nawe ati bikwa rukumbe nyene kwa umwenyene musanzwe mu ofiseko yishimye yuko atokwisangiza wenyene ico no kwita urukano canke umunezero uko 2022 byagenze yumva yuko yobikorana n'abamubaye hafi rero ndabashimira byimva mutima tutabafise nkuko nabivuze na cyane cyane abamenyesha makuru na team August nkuko mama tuba hafi ntavyo twokwishoboza turakeneye bwa ufasha bwanyu muri uyu mwaka kuko ibikorwa dufise ni vyinshi cyane kandi twibaza yuko nkuko dufise umuntu wese ashaka kwafisa igikorwa afise ibintu ashaka gukora atantumbera afise turasi numbero na cyane cyane mu gutsimbataza no gukundisha abantu ibijanye n'akaranga muri team muri management irebe ya August Burundi rero ndabashimire byimva mutima nkuko mwagiye mutuba hafi ushimira amasamizi yose yashoye gushika ngaha nkuko bagiye bivuga shimire Black FM shimira Kezanet shimire nderagakura mu kiganiro ya C Live Show shimire cyane Buja FM kuvigitega ndi shimire Teka FM shimire Isaac TV Pitch Classic n'abandi basha amativo online yashoye gushika ngaha twebwe ko twakunda byimva mutima ukuntu mutuba hafi cyane n'ayandi ma media kumbura atashoboye gushika ngaha shimire byimva mutima isamirizi ndetse n'imbonesha kure itigera ihengeshanya mu gukundisha karanga ari nayo dushigikira cyane RTNB urona ko bashoye gushika ngaha tubashimire cyane kandi makomera amashi rero no munsi rero nkuko nanabivuze turi ngaha kugira dusangire umwaka mushasha urona ko meje twabwira ibikorwa tugiye gukora ku byo bashoboye kubashikiriza kwihereza no kwifurizanya umwaka mushasha nka management ya August irebe mutwakirire aho twashoboye kugeza kumbure niho twihanze kumbere nitwakora cyane mu wundi mwaka dusuye guhura tuzorenza ariko ico novuga nka manager nibaze yuko abari basanzwe bari kwaratanga ico kunwa babampere kandi kugira tubandanye tuganira no kuryoherwana bino bikorwa tugire August tugire Burundi dukunda Burundi ndabashimire cyane imyaka yose tukoranye niyo tumenyanye n'ubuntu yarampaye abantu n'abantu yaranyigishije ubuntu ucarico kandi yaramaye n'abantu
rero ni umuntu wa mbere wanye timu nini igena famille urumva rero mbwiye yampaye famille yindi ejo jewe ndashobora kugwara Elodie ndazi ko aribo abantu ba mbere bondaba boseruka rero umuntu aguhaye abantu abaguhaye ikintu kinini abantu baba bashaka igifadika ariko umuntu abaguhaye ikintu kinini rero ikindi kintu naco nako ndavuga kumanagingana ni gufashanya mu bikorwa kugira muri aho mugera nitwashika ikintu kinini muzokibona zomwe kandi cyangwa agenda mo Elodie uracurira bisi uracafata bisi ndayifata c'est vrai nta muduga ufise oya August manager wacu mu muduga icyo turaciyamirije je ndi umuntu wa mbere namangarira aba manager abasani vraiment okay turavyumva manager araruha agoma arondera ibintu byinshi bijanye mu artiste wiwe umuduga Elodie Elodie urafise permis yego permis yego urazi gutwara umuduga yego voilà ya yindi wumva kwanza nagire Evre hama tubone hirya ejo manager wa August afise umuduga kandi vyabitese shano kurongo udaciye kuri August Burundi oya je shaka kwa August kubera niyo tuko bakoze konsabira urohunye byumvise okay zala Elodie reka sinda kuruhishe na karubisa akazi kenshi ariko reka nagufelicite nivyo mwifuza bishike ku ntumbero hariho umuntu meje kuvugana nawe mukana ambwiye ati Isaac hari ibintu mutaramenya August kuko urumva tumaze iminsi tuko turapambanira mbega umuziki wacu woshika kure gute mbega tugenda gute tubigenza gute hari umwe mu artiste yari hajya yitavye ibiro bya August ambwiye ati August yaratahuye neza ico leta ikeneye urumva dushaka ko umuziki wacu warashima cengirwa ko ndakavuga akantu dushaka ko leta ishikira umuziki w'u Burundi ariko mu gihe tukiririmba ibintu bidafatika ntibarabitahura neza yuko bodushikira voilà non nibaza yuko umuntu wese mu artiste namavuga ko ifo kwagira context y'igikorwa ciwe kiba gifise context nziza rero August gituma akorera hariho nabibaza yuko kwereka amaririmbo Burundi ni juste kugira ngo bamwumve habenuze mugabo umwe wese abafise vision yiwe vision August nabivuze ko même avant n'umuntu asanzwe akunda ibintu vy'akaranga kiwacu uko arizo mwezo yacu birimba no mwezo yacu abarundi mu bahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Burundi bwacu uko arizo mwezo yacu abari mu Burundi dusigasire amahoro dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo metso yacu dusangire umukenke dusangire ikiyago dusangire n'agasato iryo niryo ragirya basogokuru dukunda Burundi n'igihugu ciza cane vuga neza Burundi n'igihugu cahezagiwe umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa umurundi kandi nawe yubahishe igihugu camwibarutse erega turi bamwe twese rimwe tuvuge rumwe imigambwe n'amoko iyo tuva ntibituganze kunda Burundi ubukundishe n'abandi dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo metso yacu abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo metso yacu abari mu Burundi dusigasire amahoro dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo metso yacu rero iyo umuntu agakunda abashaka iyo ukunda ikintu ushaka kugikundisha n'abandi kandi kindi naco rindira aho ndakunganire August uko ariko ararimbira akaranga aca yegera abategetsi yegereye abategetsi aca babwira ico muziki ushaka ababwira ico muziki ushaka aca hinjira akanoti hinjira akanoti adosora za ndirimbo zose za international dushaka ndacancana harimo no kuvyara urundi runganwe bavyumvere zobe ba August bandi voilà reka rero mfata umwanya ndagushimire Elodie hama courage félicitations nibaguha umuduga uzompe lift niwe umuntu wa mbere zotanga kwitembera wow yo Elo ndakubonye mu bundi
oya turabona ndafata ngwita gafoto pop ngwita ariko gana nayironse nawe uyu mwaka oya amena umwaka nuzohera rero udatafise umuduga kandi mwiza rero sha apana ibintu vy'upozombo ureko cyane ni Isaac TV bangira subscribe like na share Elod ni manager wa August mbe turemewe ko nundi yo gutora bire muri contrat na August biremewe ko ni artiste yo gutora ego mugabo je biravana no mu artiste ivyo ibikorwa vyoyo basanzwe akora erega bisaba ivyo saba yuko byo bakoramo vyose Elod numuhindura none ati je nimbushaka dukorana reka va muri ibi ja muri ariko oya reka manze mandaye nkora na August atabihindura no bari kuvyumviriye niyumviye ati wapi akorera mu vy'akaranga ni bon ego akorera style mu vy'akaranga indirimbo ndaga na group amagaba inatana ni bon kubera ko noba ndi muri ya numbero mugabo nk'ibindi oya rero tugira uku big 5 ndabizeze yuko ndababwiza ukuri August na management yiwe baba uyu mu artiste wa kabiri mvuze kuri jambo niwe mu artiste ashobora gutegura igiteramo hagajamwo abategetsi benshi muri ico giteramo ciwe bwame nawe bwiye Natasha urona babwiye August niwe mu artiste ashobora gutegura igiteramo hakazamo abategetsi benshi muri ico giteramo tukeneye abategetsi mu bintu vyacu kugira batuvugire imbere imiryango yuguruke umuziki wacu shike kure muravyumva nuko rero Elodie twari turayaga byinshi bitari bike mugire subscribe like na share mugene mu supporting August kuri channel ya YouTube yitwa August inde August Burundi August Burundi kuri YouTube ego amana zose ni August Burundi page face na kuri page Facebook kuri Twitter kuri Instagram hose na TikTok Snapchat hose hey haje muziki kuri Boomplay ego cyane ofete twe twabitanguje mu gace turazikurako kugira dutangurana na system yindi yaje ku ma platforms yandi yose muzishire hariya ko hariya ni hari noti niyo tuzogura wa muduga tuzokura nibindi yo merci sana agara ngaha raba hariya kamera ni hariya uri mubiki wakoze indirimbo ni ya August yitwa dukunda Burundi bwaje indirimbo nziza irimo amajambo mazima cyane turimba turavuza ibi dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo mezo yacu abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo mezo yacu abari mu mahanga dusigasire amahoro dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo mezo yacu Isaac hari ikindi gitero rero naco nyene cinkora mutima kigira kabiri avuga ati twibukanye gukunda igihugu cacu nka kurya umwana akunda mama wiwe tuve muri sokwe niruze dutegurane kazoza keza indirimbo more apana ibintu by'upozompo ico gitero kirakwereka neza yuko August afise agatima ko kuvuga ati naho je ndi mu mahanga mugabo igihugu cyanye gukunda igihugu natari mu Burundi ariko twibuke yuko igihugu cyane August ubahwe uranyigishije kuvuza umuduri kuri jewe agararo hari urabe hari kuri jewe August niwe muntu wa mbere mu Burundi hari amatimu menshi timu timu August ahiri yubaho timu ahari August yubaho niwe muntu wa mbere wenyene no mwana wa Nzoma Titi August yubaho sanga niwe yakwambitse mane kumenga amashugwa baye menshi niwe yakwambitse niwe ari igitangaje David foto wambaye nde uyu muntu wambaye yitwa nde si August nuwo nambaye uyu muntu wambaye agapira nibagiye dukunda Burundi nzobakwereka utakambaye no kwibagira bibaho ego Isaac uyu witwa nde boss jewe nitwa Hetsi nitwa Hetsi urazi kuririmba sanzwe nka ego nka reko abivuga nawe urabizi mugabo urafisa oya ntahageza uyu ameze nkanje je sanzwe ndi mu artiste sanzwe ndi mu bintu by'imico n'akaranga sanzwe ndi umuvuzi w'ingoma niyo mpamvu n'ibintu byo kuririmba ndabirimwo ngo birandimwo afete yego ni vyiza uyu Frank nawe yambaye ibi uyu n'umufana natwe turamwemera n'umufana twese turamufana August
yarigeze kuba afise na kwafe barantasemwo yacafyemwo izina rya August mu mutwe azokwereka iyo foto arayifise hama muta rindira gato tuje mu vyakaranga kiwacu ko turi mu vyakaranga kiwacu muta akaburu kwavuza kitwa iningiti iningiti rapfuye iningiti indongo bayikora muki iyi ni hembe ry'inka yego hama akarongo bo akanya ako kanyuzi nakatsinga dukoresha kugira mu kirundi gitwa gute mu kirundi urutsinga si kirundi tukita akagozi tukita akagozi akagozi ko nyene akagozi voilà hama rero iyi nayo bayitiki aka bakita agakunga ku batazi agakunga bakita karende no kubera iki hariho kanini hariho na gato mbo niyo majwi kugira tubihe ijwi rivuge neza kugira kavuge neza umuduru uvuge neza hariho base tenor cha tenoro na soprano kari hejuru gatanga ijwi rigororotse kugaca bice bigenda neza biryoha umva rero murakoze cyane twayaze bikwiye gusa uyu nta karanga nakamwe yambaye uyu mugabo we nta karanga yambaye iby'abazungu gusa guhera hasi iyi ni ya fosi rabistire yakubiseko nzokureka kwa August wewe urabona wambaye Burundi natwe tuzovyira kubera turabana bacaruka ubu naco August ariko arabashira mu vyiro August yamaze kubidushiramo twese August n'umwana nzovyara nzomwitwa August mwana azovyara azomwitwa August avuka n'umukobwa naho ari umukobwa Augustine bizoca biryoheraho nyene umva turirimbe bwa nyuma hama tugende turirimbe bwa nyuma Burundi bwacu kuko ari bwo metso yacu abari mu mahanga dushore imitahe mu gihugu dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo metso yacu abari mu Burundi dusigasire amahoro dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo metso yacu erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe imigambi n'amoko iyo tuva n'ibitugaze Okay, murakoze cyane mugire subscribe like na share hariya hose kwa August mumushikire maze bigende neza cyane bara Drizzy wakoze bye bye ndegiriye na Elodie one ele twigirewe Isaac TV. Oh.